Turi kwigenekerezo rya gatandatu Nyakanga umwaka wa 2019 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha n'ikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mugiye gushikirizwa muri Kirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize abatari bake barabandanya kugira ico bavuze ku ngingo ya Tanzania yo gutahisha ku ngumvu impunzi z'abarundi ziba muri ico gihugu uyu munsi amashirahamwe 13 adaharanira ivyicaro vya politike mu Burundi arasaba guhagararira vyihuta izo mpunzi nayo kubwa Margarita Barankitse yatanguje ikigo Maison Shalom avuga ngo iyo ngingo ija mu vyaha bikurikiranwa na sentare mpuzamakungu mpana vyaha hakujya y'imbibe zacu naho wahoze ari umukuru w'igihugu ca Zimbabwe yitavye Imana kuri uyu wa gatanu muri ano makuru yacu turaca ku vyaranze ubuzima bwiwe naho mukanya. Dasuye kwa ikaze murano makuru yacu nko twayivuze mu ngingo nyamukuru amashirahamwe 13 adaharanira ivyicaro vya politike mu Burundi yasavye abicishije mu ikete yandikiye urongoye igisata ca ONU kwisi kiraba impunzi i Geneve guhagararira vyihuta impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania aho bashaka gutahukanwa mu Burundi ku nguvu ayo mashirahamwe yateye igikumu kuri ubwo rwandiko yemeza ko igihugu ca Tanzania kiriko kirahonyanga amategeko atari make mpuzamakungu akingira impunzi kurikira umushinga manza Ahmed Niyongere kwizina ryayo mashirahamwe. Birateye isoni birerekana neza yuko arico gituma n'ibiganiro vyadindiye kuko nivyumvikana ingene igihugu ca Tanzania arico gihugu cariko kirafasha gutorera umuti ingwane z'u Burundi ariko gifati ya mbere mu kwirukana impunzi z'abarundi bazi neza yuko atamutekano ukwiye uriho bazi neza yuko hari amatohoza ya sentare mpuzamakungu mpana vyaha ivyo vyose ni kwerekana yuko hari umutekano muke bakibagiza yuko hari igisata ca ONU cashizeho umugwi w'amatohoza ku Burundi ugumusemerera werekana yuko hari ubwicanyi bubandanya bukorwa mu Burundi none ico gihugu ca Tanzania gikwiye rero kwerekana ko arico cadindije ibiganiro arico gituma ibiganiro vyahagaze kuko kidafata mu minwe ikibazo cy'u Burundi mu guhagarika abanyepolitike leta y'u Burundi ishaka kubandanya itoteza abanyagihugu. Ikindi dusaba HCR nuko yoraba mu gihe leta ya Tanzania itosha kwakira izo mpunzi z'abarundi yuko boraba ibindi bihugu babashiramwo kugira bakingigwe kuko birateye isoni ko n'umuntu ahunga umutekano muke hama akabandanya totezwa naho yahungiye ico gituma dusaba rero HCR yuko yifata mu ntoki ikabakurikirana izo mpunzi z'abarundi kugira ntibatotezwe kandi barashoboye guhunga igihugu bagahunga umutekano muke. Ahmed Niyongera aratera ivyatsi kudahana kurangwa mu gihugu mu gihe buca hatunganywa amatora mu mwaka wa 2020 ihonyangwa ry'agateka kazina muntu n'iterabwoba bigirwa n'ugwaruka rw'imbonerakure na bamwe mu bajejwe umutekano n'ibimenyetso murantunge bitabesha byerekana ko amatora adashobora kuba meza n'ubunyene tumukurikire. Birerekana neza yuko hari kudahana mu Burundi hari yo kutihanganirana mu vya politike muri iki kiringo twegereje amatora ico gituma tugomba tuvuga duti ivyo vyose birerekana neza yuko atamutekano uri mu Burundi naho bamwe rero bashaka kubwira abarundi ngo batahe birerekana ko atamutekano uri mu Burundi kandi tukavuga duti muravye neza biriko inyifato ya bamwe mu nzego za leta y'ugwaruka rw'iterabwoba rw'imbonerakure gugamiye umugambo uri ku butegetsi birerekana neza yuko bariko bashaka kukumira kwirukana abashaka guja mu matora bariko baratera ubwoba arico gituma mubona yuko abantu n'ubu babandanya bahunga. Umufasoni Margarita Barankitse nawe aragabisha makungu ko hamwe boreka impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zigatahukanwa ku nguvu bazobibazwa akaba yabivuze kuri uyu wa kane aho ishira hamwe Maison Shalom ryariko rihimbaza imyaka 25 iheze rivutse. Amakunga karamuka aretse bajya abarundi bagapfa mugana abarundi tuhari nimuze duhaguruke dusemerere jewe mvuye mu Bufaransa haciye imisi 4 yonyene mwaranyumvise ivyo navuze kuko tuzobareka Tanzania ni izo bitaye agateka bose bahora baha Tanzania
ivyo rero ni pouvoir fasciste nuko ikorana hari abantu bazocigwa imanza na histoire kukubera iki ni nka kwa kundi abafashije Hitler bagafasha bagakorabora amaregime yose yakoraboye na les regimes fascistes nuko apfa ni go rupfu rwa Tanzania kandi sinzi bareke urumva jewe ndiko ndarondera ingene twobonana na cardinal wa Dar es Salaam au moins tubivuge nimusemerere rero tuzopfa nivyo mugabo dupfaniteka tufe twavuze nka kujya abatumwa ba mbere bose bapfuye bahanuzi nuko bapfuye nitwagena kwinyegeza tugatinya nubundi tuzopfa nabi nk'abana b'imbeba. Uyu akaba yari umupfasoni Margarita Barankitse. Tukiri mu bijanye n'agateka kazina muntu, imiryango y'abakorewe amabi bivuye ku ntureka zo mu 2015 ngo bakwiye kubandanya bizera ko bitebuke bazotunganirizwa. Byavuzwe n'umushingamanza Bernard Menga, umwe mu baburanira imiryango y'abakorewe murantunge amabi mu Burundi. Uwo mushingamanza abandanya yemeza ko bariko baregeranya ivyemezo bizofasha ubutungane mpuzamakungu guhana abakoze ayo mabi. Vous savez que les avocats restent discrets pendant cette Murazi neza ko abashingwamanza biyubara muri ico gihe kubera ko dushaka guha umwanya ico gikorwa n'umwidegembyo ku mugwi w'umushikiriza amanza ujejwe amatohoza, ariko birakwiye ko abarundi n'abarundikazi bamenya ko ivyo bisigura ko tutariko turakora kure niyo twarashoboye kuronka intahe zavuye ahubwo no kubagize leta y'u Burundi. Dushizemwe n'ibijanye n'ahabera amahohoterwa hamwe n'abayakorerwa, twaramenye kandi ibijanye n'igihe ivyo kunyuruza abantu bibera, ubwicanyi na cane ko ivyo vyose biba bifise ivyemezo. Turizeye neza ko ivyo vyose bizogira ico bitanze. Mbega turafise uburenganzira bwo kubabwira igihe canke amagenekerezo ivyo bitunganirako. Ivyo ntavyo nokora. Shaka kuguma mu kibanza canje c'umushingwa manza, ariko nashaka kubwira abarundi bose ko ibizova muri ayo matohoza bizoja mu buryo bwihariye mu cibutso c'abarundi, bisigura ko abana, abuzukuru n'abuzukuruza igihe bazokenera kumenya ivyabaye mu 2015 bazoshobora kuraba uko ibintu vyagenze n'ingene vyagiye bikurikirana hamwe n'ababikoze, ivyo vyose bakazobimenya. Twebwe rero igikorwa cacu twiyemeje nk'abashingwa manza n'ukugwana n'inguvu zacu zose kugira igihe nicashika abakoze amabi bazofatwa bagashengezwa imbere y'ubutungane. Ikindi gikorwa cacu twiyemeje n'ukwegeranya ivyo vyose bizoshobora kutubera ivyemezo, kubera igihe ivyo vyemezo bizoba biraho nta uzovuga ngo amabi azoguma aho adahanwa, kandi ivyo vyemezo bizobakurikirana nta numwe azobizibukira. Et dans l'histoire du Burundi, ces éléments de preuve vont peser et personne n'échappera. Tuje hakurya y'imbibe zacu mu kurangiza ano makuru yacu, wahoze arongoye igihugu ca Zimbabwe Robert Gabriel Mugabe yitavye Imana, akaba yaramaze ikiringo c'amezi agera kuri 5 agwariye mu bitaro vya Singapore mu gihugu ca Indonesia. Uyu akaba azwi nk'uwabaye incungu y'ukwikukira kw'igihugu ca Zimbabwe nuko ibihugu vya Afrika bikurwako ubukoroni. Ivyamuranze na mugenzi wacu Denis Ndayikengurukiye. Incungu y'ukwikukira kw'igihugu ca Zimbabwe yamenyekanye cyane mu guharanira ko ibihugu vya Afrika bikurwako ubukoroni. Robert Mugabe yavutse igenekerezo rya 21 Ruhuma umwaka w'igihumbi kimwe amajana 924 ikutama ku birometero 80 mu buraruko bushira urengero iharare amajepfo ni mu gace kakoronijwe n'abongereza. Robert Mugabe inyuma y'amashure y'intango aho yavukiye yaciye abandaniriza amashure yiwe ku ishuri ryisumbuye rya college y'Ikutama afise icifuzo cyo kuzoba umurezi. Yafo Heya ni mu gihugu ca Afrika y'Epfo, yarahigiye ururimi rw'icongereza n'akahise aho yahahuriye n'abandi bantu badasanzwe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 963 yaciye atanguza umugambwe wiwe ZANU. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 964 aca atabwa mu mvuto azira ivyiyumviro vyiwe byo kunegura intwaro yaganze ico gihe, akaba yafunganywe n'abandi bari basangiye ivyiyumviro.
mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1975 yaciye akugwa mu ibohero aca agwanya yivuye inyuma intwaro y'abazungu mu ngwano bise iya Runyota. Robert Mugabe yabaye umushikiranganje wa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1980 aba umukuru w'igihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987. Muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2017 niho yatanga imihoho kubera inguvu za gisirikare hamwe n'umugambwe wiwe ZANU-PF. Yaciye yihutirwa gusubirirwa n'uwahoze ari cegera ciwe Emerson Mnangagwa yari yatowe n'uburongozi bw'umugambwe muri Mukakaro umwaka w'ibihumbi 2018. Hari muri Munyonyo umwaka uheze aho Emerson Mnangagwa yatangaza ko Robert Mugabe atagishobora no gutambuka. Uwo yahora aragakomeye mu gihugu ca Zimbabwe, umukuru w'igihugu yasaziye ku butegetsi ku myaka igera kuri 30 asize inyuma yiwe umugore n'abana bane. Imana imuhe ubuzima budashira. Ndagukengurukiye cyane Deni, ndayikengurukiye. Ni kuri no nkuru duciye dusozera ko ano makuru yacu. Ndabashimiye ko mwadukurikiye naho ubutaha.